Ndabaramukije mwese muri kumurakurikirana Pensée du Jour y'uno munsi. Je ndiko ndabashikiriza nitwa Ndayishimiye Bertran. Nashaka dusangiye namwe kino ciyumviro kandi niza ko aho muri hose kiza kububaka iciyumviro kiza guhindura ubuzima bwanyu. Reka mpere ku ino nkuru yabaye muri gihugu ca Israeli aho umunsi umwe abagore babiri babyaye abana, umwe abyara umwana undi abyara umwana, hama mu gihe kanaka baryamye umugore umwe acaryama ku mwana wiwe arapfa, hama bukeye acafataja kwiba umwana wa mugenzi wiwe. Bigeze aho baca bagenda imbere y'umwami yitwa Salomo, baramubwira ikibazo bafise, hama arabumviriza, acafata ngo wa mwana amushira ahantu, acafata umupanga kugira ngo amukatemo kabiri. Umuvyeyi mwe aravuga ngo oya nubireke, kubera iki? Urukundo akunda uwo mwana. Hama undi muvyeyi aravuga ati oya uwo mwana umwice. Hama Salomo abumvirije acabona ko nyene umwana ari uwo muvyeyi ababaye uwo mwana, hama wa undi wundi avuga ngo umwice acabona ko uwo mwana atari uwiwe. Ngo ayo makuru acashikira Abisirayeli bose, ngo kuva uwo munsi ngo aca barubahara batinya Salomo kuko bumvise ukuntu yacigo rubanza, kuko vyagaragayemo ubwenge budasanzwe. Rero uyu munsi nashaka kubwira wowe uri kurankurikirana yuko kugira ngo ushobore gukemura ibibazo by'abantu hano mu buzima bwa misi yose, cyangwa ngo ushobore gutorera inyishu ibibazo ugenda urahura navyo ku munsi harakenewe ikintu bita ubwenge. Uwo Salomo yavuze ngo ikiri imbere ya byose ni ubwenge. Turahura n'ibibazo bitandukanye, turahura n'abantu bafite ibibazo, bimwe bakabidushikiriza, ngo dushobore kubikemura neza. Ikidushoboza nico bita ubwenge, kuko ubwenge buguha gukora ibintu vyo ukuntu ko umwanya wo. Rero ndakwipfurije uri kurankurikirana muri kano kanya yuko ubwenge bwo kurongora mu ngingo ugenda urafata ku munsi, ubwenge bwo kurongora igihe cyose uri kurumviriza abantu ushaka gukemura ibibazo vyabo. Iyo nkuru tweka neza yuko muri uwo mwanya Salomo nta kindi yakoresheje ubwenge. Mbega uyu munsi nibihe bibazo uri kurahura navyo? Mbega uyu munsi nabahe bantu bari kwakwitura? Mbega bafise ibibazo bifise ubwoko bumeze gute? Ivyo byose kugira ngo ushobore kubashika kunyota cyangwa ushobore kubaho ubuzima bwiza cyangwa gufasha abandi mu nzira nziza, urakeneye ku ubwenge bw'Imana bukurongora mu kintu cyose uri kurakora, kuko navuze ngo ubwenge buguha gukora ibintu vyo. Salomo muri ico gihe yakoze ibibereye. Nawe uno munsi urakeneye gukora ibibereye, urakeneye ubwenge bw'Imana. Mbega urakeneye gukora ibintu mu mwanya wo, urakeneye ubwenge bw'Imana. Mbega urakeneye gukora ibintu biroranye, urakeneye ubwenge bw'Imana. Wori kurankurikirana njunda kwipfuje ko uyu munsi wogenda mu bwo bwenge, gutyo onye uzokemura ibibazo bikwerekeye, uzokemura ibibazo byo mu kibano, ndetse uzokemura n'ibibazo biri mu gihugu. Urakoze cyane aho uri hose, ugire ibihe byiza.